Mwaramutse nongeye kubaramutsa ubugira kandi n'iyi video ndayikoze ntari nabiteguye kubera mbonye iyi nkuru iryoshe. Uyu mupfasoni sinzi ko ari umudame, sinzi ko akiri inkumi, mubona ngaha ni umukanadiyene w'umurundi. Ikindi sinzi ko yavukiye i Burundi canke yavukiye muri Canada, mugabo afise imizi mu Burundi. Ashobora kuba yavukiye i Burundi mbere washaka, ariko sinasomye biografi yiwe kuko sico ahanini ngiye kuvuga ko. Mugabo ico nasomye nuko uyu muntu yahora ari umudepite muri Canada, ari umuntu umushingamateka, none ubu ngo bamugize ministre, umushikiranganje. Sinabitohoje cane ngo ndondere inkuru nyinshi, mugabo biraboneka ko naravye vyihutirwa kuri internet ku mbuga, biraboneka ko ari umuntu ari mu butegetsi bwo muri Canada. Ikindi ntagiye kusorongora cane abahe havahe avuga iki asana ikinande, ibintu nk'ivyo barundi dukunze gutangura gutohoza. Ikindyoheye gusa nuko umuntu w'umurundi yavukiye mu Burundi canke abavyeyi be bavukiye i Burundi, kuko naza ko ata generation zine ziri muri Canada. Umuntu ushobora ko yavukiye i Burundi agashika muri Canada akagera igihe aronka ubutegetsi bugeze ku bushikiranganje. Ivyo ni ibintu nkaho muri Afrika tutamenyereye, ni gake. Nta gihugu na kimwe muri Afrika ushobora kugenda utahavukiye ngo uzotebe ubu umushikiranganje, ntivyoroshe. Kiretse wavukiye ku bavyeyi hanze, mugabo abavyeyi ari ab'ico gihugu. Nico kimwe ndibaza no muri Aziya, ntiwoja nko mu Bushinwa utari umushinwa ngo hazogira igihe bakubwire umushikiranganje. Ibihugu rero vy'i Burayi, ibihugu biteye imbere, nico tubishima. Iyo washitse uba ufise amahirwe, sico kimwe n'abana bahawe n'imvuka, ndeka kubesha, ariko haba ari amahirwe ko ushobora kuba ikintu hafi ico arico cose. A des limites bien sûr, buri muntu afise ahagarukiriza, ariko ayo mahirwe arahari ugereranije n'amahirwe ari wacu. Ico nico kinezera cane. Ikindi ni ukubona yuko biguha icizere yuko naho wowe watakazi gakomeye ufise, canke uri mu ndege uriko uragenda, canke uca mu gihuru sinzi uko washitseyo, ko ushobora kuzogira amahirwe ejo wundi ukagira icuba. Simvuze ngo twese twobashikiranganje canke abashingamateka, ariko niyo urose akazi keza kakugaburira abana n'umuryango, nibaza ko wovyishimira. Ikindi ku bantu bafise abana, biraryoshe cane kubona ko abana bawe bafise umuntu bashobora kuraba ati urya nawe ava iwacu, ariko raba aho yageze. Bigatuma bagira inguvu, ico nokwita inspiration canke inspiration, bikabaha izo nguvu zo gukora bavuga bati birashoboka, it is possible, c'est possible. Ivyo narabivuze igihe Obama atorwa, ndavuga nti Obama nta kintu azomarira Afrika mu bisanzwe. Ico kimwe n'uyu mwigeme ntaco agomba kumarira Burundi. Birashoboka, ariko si yatowe n'abakanadien, yatowe n'aba muri Canada kugira ngo aserukire intere z'abakanadien. Kirazira ko tuza turitega kugira expectations canke expectation ku muntu yitorewe n'abanyamahanga kugira ngo abafashe mu vyo bafise biba hanze. Canada yari yatowe n'abanyamerika kugira ngo bafashe mu kurongora Amerika. Nta kuntu twari kwitega ko ashagaruka akaba umuperezida wa Afrika. Turabifitiye perezida wacu. Wink wink. So ico navuze gusa, navuze ni birafasha ko umwana w'umwirabure ari muri Amerika ashobora kuraba ati kumbe birashoboka ko nanje noba perezida. Umuvyeyi yahora abwira umwana ngo we naho wiga biragoye, aravuga ati mwana wanje raba nawe urashobora kuba ikintu gikomeye, ubishiremo umwete wige cane. Rero natwe nka twe dufise abana ngaha biraduha umwete cane iyo tubonye abana b'u Burundi
ndamwise umwana sinzi imyaka afise mugabo je ndakuze naho yandakuze ariko nkavuga nti umwana wanje nanje wari kw'ishuri ndumva mfise icizere ko nubwo je ataho noba narageze kubera ntashitse ntevye ko wewe afise ico nokwita opportunity canke amahigwe mu Kinyarwanda ndibaza yuko ashobora kugira ico avuyemwo ko yize neza akabitora akabishiramo umwete ko ata kintu kimuzibira. Ivyo biranezera cane, niho nashatse kugira iyi video. Nkuko navuze sinatohoje vyinshi ariko ntaco vyohindura kuko ndiko ndiyumvira niba yaje uno mwaka, niba yaje mu myaka 10, niba yashitse akiri muto, niba avyewe bavukiye mu Burundi akaba bavukira muri Canada, ni hahandi jewe ivyizigiro biguma ari vya bindi. Nimba ava i Bururi, nimba ava i Ngozi, nimba ava mu Cibitoki, nimba ava mu Bujumbura, nimba ava i Gitega, nimba ava i Cankuzo, nimba ava i Karuzi, nimba ava i Cendajuru, nimba ava mu Rwanda, nimba ava muri Congo, nimba ava muri Zimbabwe, ni kubona gusa ko umuntu w'umunyafrika yase muri Canada n'igihugu c'abazungu muri rusangi, ariko gahoro gahoro akaduga kugeza aho ashika mu rwego rw'ubushikiranganji n'iteka ridasanzwe tuba turonse nka twebwe b'abanyafrika turi hanze. Ikindi bifasha no kubona nk'iyo ubonye sindi umuntu nkunda ibintu vy'amacakubiri no vy'amoko, ariko hari ikintu ngaha bita representation canke representation. Iyo ubonye muri leta guverinoma y'igihugu canyu canke inama nshingamateka canke inama nkenguzamateka mu bihugu zirimwo, ukabona harimwo abazungu, harimwo abahindi, harimwo abashinwa, mugabo nta mwirabure arimwo, ese kuvuga ngo uri umwirabure ntibiriko biragufasha, guverinoma ntiriko iragufasha, ntabwo kenshi na kenshi ntabwo bareka gufasha ngo nuko atari muri guverinoma. Ariko urasubira ukibaza none tweho ivyacu bimeze gute ko atabo tubona yaduserukiye hariya, ko atatubona mwene wacu ari hariya hejuru? Urumva akantu ko kumenga muri ico nokwita second class citizen, muri ntabwo ubwenegihugu bwanyu umenga sico kimwe n'ubwo bw'abandi kubera iki mutashobora guseruka muri izo nama nshingamateka. Biranashika no muri ibitare vyo hejuru, umuntu akaja nko muri nama zita conference mu gisata urimwo, ushobora kuba umucamanza, ushobora kuba uri mu bintu vya technology, ushobora kuba je ne sais pas uri mu bintu vy'ubuganga, hanyuma ukaja mu nama nka conference yo mu gihugu nko ku mugwa mukuru canke mu kindi gihugu, ugatangura ukabona umengo nta bandi bantu benshi musa barimwo, utangura kwibaza ati mbega bene wacu bari hehe? Donc nico nashaka kuvuga, nishimiye kumva umurundikazi yabaye muri guverinoma yo muri Canada. Nkaba nizeye ko abantu bacu bari muri Canada murabonye bar yashinze, bar yayidugije ariko n'abarundi bari hanze muri Amerika, muri Burayi, muri Australia n'ahandi, nibaza ko ama opportunité, amachance ahari. Igikuru nuko tugerageza tugashiramo inguvu tukayakurikirana kenshi na kenshi, bisaba umwete mwinshi, na cane cane muri politike. Nibaza kuja mu nama menshi ugafasha abagukurira muri politike. Ntabwo ndi muri politike, nta vyinshi ndayizi ko, ariko naza ko nyene harimo ukubira kuya mu vyo ndimo, karimwo definitivement. Nk'ubu no kubwira ko ari saa 11:39 ni saa 5:40 hano turi z'ijoro, kandi ejo mfise akazi, ariko urabona ko nkiri maso. Nabonye inkuru sinora ntayivuze ko, ariko ico nashaka kuvuga nuko birasaba ko umera nk'ushiramo utuguvu turenze kugira ngo ushike aho wifuza gushika. Nibutse inkuru numvise mugana ko ndasoma biography y'ubuzima bw'urya mukinyi w'umufaransa
yarakomeye nibaza mu myaka y'ibihumbi bibiri canke imbere yaho, yitwa Zinedine Zidane. Kuko nawe abavyeyi bava muri Algerie nibaza ko ari igihugu catwawe n'abafaransa mu gihe c'ubukoroni. Hanyuma rero abantu benshi bo muri Algerie co kimwe n'ibihugu vyo muri Maghreb vya Afrika ya ruguru baragiye barahungira barimukira panagahunga necessairement, barimukira mu Bufaransa nka Marseille, usanga ari abantu benshi bava muri Afrika. Ico yavuze ngo yariko avuga ngo se yakora incuro zitatu, 3 times gusumvya umwene gihugu kugira ngo bagere aho bageze. No kuvuga nibaza ko twese ariko kuko iyo ushitse hanze usanga hari ukuntu wasigaye inyuma, na cane cane uva mu bihugu bikenye, usanga utize neza canke ivyo wize batavyemera. Hari ibintu abantu babafata ko vyoroshe nko gutwaza imodoka, ugasanga we nta n'ivyo wari uzi vyo gutwaza imodoka. Hari igihe ushika mu gihugu bavuga icongereza mugabo we wari uzi mu gifaransa, ugatangura kwiga ABCD. Abandi bafise abagenzi bagiye barigana kuva mu wa mbere, bari mu buzi hirya no hino, bashobora kumurangira iyo bumvise akazi wabona bufise. Ugasanga ufise abantu bagifise abavyeyi babo aribo baronderera ubuzi niyo bashitse imyaka 40 canke bashaje, bakabasigarana ikintu ivyo nk'iragi, nka inheritance canke mu gifaransa inheritance bayita ngo inheritance. Nibaza ko succession ikintu nk'ico. Bon, ivyo rero ugasanga navyo ufise, no kuvuga ko bica bisaba ko wiruka cane kugira ngo umere nk'uwuhamvye abandi, canke n'imiburiburi ugenda bagwa mu ntege. Sawa, nico nashaka kuvuga, sinoguma ndandira n'ikirundi gisigaye kinanira narazobereye. Ariko mugira umunsi mwiza, musigara amahoro y'Imana, murakoze.